natanguye kuririmba kera nkiri muto. Kera aho ndakubwira kera ni haraheze nk'imyaka hari nko muri 2001 2002 haraheze imyaka yababa 20. Rero ico gihe naririmba mu mugwi w'ishengero narimo washaka twaranasohoye na album turi kumwe n'abandi twaririmbana, ariko rero urabona ko ubuzima ugenda burahinduka, umwanya ugenda uraba muke, babizi cyane Patrick nawe urabibona. Inshingano z'urugo, ariko ibyo si ivyitwazo umuntu akwiye kugira, ni hamwe nyene umuntu yifuza kubandanya ikintu ariko ntigikunde muri ico gihe, ariko urabona ko tutahagaritse, twaje tuje rero duca dushira habona. Ubu nta gusubira. Oya kirazira, oya turabatere bajimbe. Ego cyane gose. Nawe Patrick zigufashe nico zigufashe ndagiye ubunyene zigufashe cyane. Ndaziraza ego ico nico nibwo butuma dufise kuri uyu munsi wa none. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Ndi kumwe n'umukenyezi umuririmvyikazi, indirimbo mpimbazamana. Tunayifuriza ukwezi kwiza kwayo. Kwa marse twese twakomeze neza. Turabamukije. Murakoze cyane Patrick, ndakurabukije cyane. Akazina Anniella, nitwa Anniella. Anniella Amaryllis. Mugabo izina nkaba ndi umuririmvyi. Ndi umuririmvyi. Umumama. Ego umumama. Yubatse Rukisto. Ego umumama yubatse, afise abana beza, Imana yamuhezagije. Ukuri ndashima Imana. Ego. Yayimeze neza cyane. Ego cyane. Abakenyezi. Ba gospel. Mpimbazamana. Nicaye ikintu bahereza nk'ubutumwa bwo muri mamasi kuriwe ntabwo kuriwe. Ego nuko basanzwe banakijijwe. Ego. Ku kwezi kwaharaniwe agateka k'umukenyezi, rero ndabifurije kwezi kwiza ko kwibuka agaciro kabo no kumenya yuko imbere y'Imana afite agaciro kanini. Rero ni bose kandi saba abakenyezi gusaba mpimbazamana, ni bose kuko turi muri rusange twese. Ego ndabifurije kwezi kwiza. Bemeze neza, ni indirimbo reka gusohora nziza cyane, imeze neza, ubona ko mu butumwa bw'Imana nayo iraje ndabura ati irimo vibe z'Imana. Sinzwe nakunda kubwira amavuta. Warahezagiwe mwe yarakuze. Irimo amavuta cyane. So kariyeri wayitanguye ryari? Alors jewe nkuko mwabibonye mperuka gushira habona atari indirimbo imwe gusa. Mperuka gushira habona album igizwe na rukurikirane y'indirimbo, igizwe n'indirimbo 9. Muri izo ndirimbo 9 harimo indirimbo zigiye zitatandukana, ariko ku munsi w'ejo twarashize habona video irimo muri izo ndirimbo yitwa Urabereye. Iyo video rero kubera ko twegereje ibihe bya Pasika, ni video ivuga ku mwagazi w'Imana yapfuye ku bwacu akanesha, none uyu munsi ni umwami aganza bose, ni wabereye gushimwa no gushigwa hejuru. Ngarutse rero ku kibazo mbajije, jewe sindi mushasha cyane muri music, ariko novuga natanguye ndaduga ku murimo. Jewe natanguye kuririmba kera nkiri muto. Kera aho ndakubwira kera ni haraheze nk'imyaka hari nko muri 2001 2002 haraheze imyaka yababa 20. Rero ico gihe naririmba mu mugwi w'ishengero narimo washaka twaranasohoye na album turi kumwe n'abandi twaririmbana, ariko rero urabona ko ubuzima ugenda burahinduka, umwanya ugenda uraba muke, babizi cyane Patrick nawe urabibona. Inshingano z'urugo, ariko ibyo si ivyitwazo umuntu akwiye kugira, ni hamwe nyene umuntu yifuza kubandanya ikintu ariko ntigikunde muri ico gihe, ariko urabona ko tutahagaritse, twaje tuje rero duca dushira habona. Ubu nta gusubira. Oya kirazira. Oya turabatere bajimbe. Ego cyane gose Patrick. Nawe urabona ko dutanguranye inguvu nyinshi kugira ngo ziduhe inguvu zo kubandanya. Twashize habona rero ngo rukurikirane, bimaze indwi 2 uyu munsi. Rero aho nari yumva nahuye na byinshi, ubuzima bwo mu rugo, abana nico n'ikindi gikorwa c'Imana ibiguhaye. Rero ni byiza kubikora neza. Uyu munsi novuga nti nararonse akanya ko gushobora gukora ibyo bikorwa neza. Mugabo sinigeze mpagarika. Wabikora bikunda ntigeze uhagarika. Nico shaka kumenya mvuga ati ndi muhira ntakanya ndiko ndaronka ariko nifuza umunsi umwe.
kwandika no ego wari umeze guhera icyo gihe ga Patrick ni icyifuzo cyane kiri mu mutima wanjye washaka novuga nti jewe nungabira imana yampaye ingene nshobora kubwira ubutumwa abandi cyangwa ingene nshobora kumenyesha imana mu buryo bwe numva munyorohera ni mu buryo bw'indirimbo urazi ko ingabire zitandukanye jere mu buryo bw'indirimbo sinigeze mpagarika navumye nkora ibikorwa mu mishengero zitandukanye nagiye ndajyamo ariko ubu mwanya wo kuja muri studio kwandika indirimbo gukora birasaba kwitegura birasaba uburyo birasaba kuronka team igufasha birasaba ibintu byinshi biroroha cyane no munsi n'abana ego je nakubwiye ko abana bariko barakura rero nico gituma uyu munsi kimfatira cyane ko basa n'abakuze gatoya rero nakubwiye yuko iyo ukunda ikintu burya dusange ntushobora kukiburira umwanya ushobora kutaronka umwanya mwinshi mugabo ugaragaje gupanga umunsi urabishobora kuko uretse iby'indirimbo nsanzwe nkora n'ibindi bikorwa rero umuntu aragerageza agapanga umwanya wose ukagira album irakwiye urayituzaniye harimo collabo zingahe cyane niwe ku giti cyawe wenyine iyo album nagize amahirwe mfise abagenzi b'abaririmbyi basanzwe barabandanyije harimo abaririmbyi nka Dudu sinzi ko muramuzi Dudu witwa Yves Shaka harimo n'uwitwa Prince Mushindi rero abo n'abagenzi basanzwe ari abagenzi twakoranye izo collabo n'indirimbo zitandukanye kandi muri iyo album harimo indirimbo zitandukanye zishobora kuryohera abakiri bato abakuze n'abakuze cyane donc rero twaragaragaje kugira kugira zishobore guhezagira no gukora gushika kuri benshi n'ubutumwa bushika kuri benshi watangiye 2000 byari bigoye cyane kugira ngo uje muri studio uririmbe igihe cy'amasanamu uno munsi ubuhinga bwateye ni ibyahe ubona bitandukanye kera n'uno munsi bitandukanye rinini gose kera twebwe aho ndakubwira iyo album twasohoye nk'umugwi ndiziko ataye mu uretse abantu bo mu ishengero mugabo ni album yo kuva muri tuzoja kwikunda igituma byorosha ubu nuko ubu haraje ubuhinga butandukanye urasohora ikintu uyu munsi kikaba gishyize kuri YouTube muri icyo gihe ntushobora gushyira indirimbo kuri YouTube amasanamu ego d'abord twakorera ku CD donc hariho ama platform atarahari rero ugasanga indirimbo zizwi cyane cyane n'abantu basanzwe baziririmba cyane abashoboye kuronka izo CD ne uyu munsi ndaguhaye nk'akarorero iyo ndirimbo twashize ku ejo yamaze kuronka abantu benshi yabashikiriye haba bari ngaha n'abari hanze bose babatubwira ati erega ya ndirimbo turayibonye urumva hari itandukanizo rinini cyane turashimiye ubuhinga bwa none bugenda buratera imbere cyane hariho abantu bavuga ati natwe turashaka gutangura icyo kimwe n'ujya mu myanya duserukiye ni cyaye kimwe babwira bagitangura bacika intege oya nta muntu yocika intege cyane cyane iyo uzi kuri kurakora ikintu bugiye ukora ikintu kikuraba wewe kigirira inyungu wewe niho umuntu acika intege mbwa wiyumvire ko icyo kintu uri kurakora cyane cyane twebwe turirimba indirimbo mpimbazamana cyangwa haba harimo message y'ubutumwa bushobora gukora ku mutima w'umuntu agahinduka umuntu yagiriye iheburo yagiriye aje kwiyahura mbwa kumva ko hariho imana imukunda icyo nomubwira ni uko nukuri nashiremo ingufu uko ashoboye kose ashiremo ingufu atangurane ahagejeje uburyo afise ashira ahabona kandi yongere arondere n'abamufasha hirya no hino kuko ibi bikorwa dukora biragoye kujya kwikorana wenyine kuko urumva nta muntu yihariye wenyine yikwije biragoye rero umuntu agitangura by'ukuri natangure ashiremo ingufu cyane cyane agire n'iryo shaka ryo kurondera hirya no hino hama ni kuri imana iri mu muryango mu buryo bumwe cyangwa ubundi so kigali ni open mic dufite umuririmvyikazi mushasha arimba indirimbo mpimbazamana aho ni kahe kajambo ubwira abakunzi bawe muri rusange wongera natubwira nyene kungene tugiye kuza turashikira n'ivyo bikorwa byanyu bitworoye cyane ndagushimiye cyane wewe Patrick wampaye akaryo kutwiza ngaha kuri plateau niko muyita aha kuri studio umva ndabashimiye cyane Patrick hama kubakunda cyangwa kubifuza bose message ishobora gutuma umutima wabo
umererwa neza bumva bakunze imana ni ukuri turabatumiye baje kuri YouTube kuri chaîne yitwa Anniella Amaryllis hariko indirimbo n'amavideo ashobora kubafasha gutazira imana kuko twe iyo niyo message centrale dutanga dushira habona ibintu bishobora gufasha bagire bamanze batahure ko atari amafaranga atayitambere ry'amafaranga y'iterambere ryo gushikana umutima kandi no kumva ko nabo nyene bashobora kuronka indirimbo zishobora kubafasha kwegera imana haba abasanzwe basenga n'abadasenga ni kuri indirimbo twashize ahabona baze bazumvirize ni indirimbo zoroshe kumva no gufata kandi cyane cyane zitumirira umuntu gutazira imana kuko ntituvugamwo umuntu canke ikindi tuvuga imana na relation ushobora kugiranira n'imana rero nico batumirira hama no mu mashengero n'ahandi hose n'abifuza ko zibafasha mu gusenga mu myanya yabo yo gusenga zirahari kuri YouTube no ku ma platform yandi n'abari hanze zirahari kuri Spotify, iTunes, Audiomack ku ma platform yose ushobora kwibaza zose ziri rero zirahari kubwanyu nawe Patrick zigufashe nico zigufashe zigufashe cyane icyo nico nibwo butuma dufise kuri uyu munsi wa none so ndagushimire cyane uko ikiganiro ciza tuzaduhure n'ikindi gihe tuvuga ati hariho twatanguriye aho twagejeje imana igweze yego cyane bakoze imana iguhe umugisha nawe asante